Gira kandi mwiza y'umwami wacu Yesu Kristo ndashima Imana kuno mwanya mwiza dusuye gukoranira hamwe kugira ngo twige ijambo ry'Imana dusanga ijambo ry'Imana mwanya muto mugano cacu ukuri kubohora. Ndashima Imana ku gihe tumaze iminsi tuko turiga kuvyerekeye ukuri kuvyerekeye 10 nkuko ijambo ry'umutwe muribona rimeze. Twarize ibintu byinshi sinobivuga ndabiheze kuvyerekeye 10 ariko inyigisho ya nyuma twize kuvyerekeye ubuherezi bw'abakristo. Twabonye ko umukristo wese ari umuherezi. Twarabonye ko umuryango w'abarewi utakibaho muri Nouveau Testament. Ntibisigaye muri Israel ntukibaho. Muri Israel baracabufise. Muga muri twebwe muri Kristo nta muheburayo, nta mugiriki, nta munyamahanga, nta udebagura, nta muntu mu barba. Twese turi umuntu umwe. Turi umuntu umwe muri Kristo. Nta barewi bakihari. Abarewi bari bahari mu isano rya kera nibo bahabwiye ibya 10 nk'umushahara. Ariko mu isano rishasha ko turi muri Kristo nta bigira 10 tucakira ko twebwe tuva mu muryango w'abarewi wavamwe n'abaherezi. Twebwe turabaherezi bo muri Kristo, bava mu muryango wa Kristo, muryango w'Imana, muryango w'abana b'Imana bavyawe n'Imana. Bahawe identité shasha kwigwa abami n'abaherezi. Misano rya kera bara ubwami bw'Imana. Muri Kristo turi ubwami, tukaba n'abami, tukaba n'abaherezi. Turi vyose muri Nouveau Testament. Aho ni ubwiza bw'isezerano rishasha muri Kristo bugaragarira kuko busumba ibya kera. Ibya kera ntitubita ntitubiheba, byari gitutu. Ariko ni gitutu gitwereka ukuri ko muri Kristo. Rero twarabonye igira 10 cakuweho n'ubuherezi bw'abakristo. Uri umuherezi muri Kristo igira 10 nikigufata kuko ubuherezi bwa Kristo ntagira 10 bwasabwa cyangwa bwasaba kuko ntigigeze buvuga kuvyerekeye gukora mu ihema ry'ibonaniro. Tubwihema dukoramwe no munsi ni gyantu ho mwijuru. Ni gyantu ho mwijuru aho turongorwa na mpwemu atari amategeko turongorwa na mpwemu yera. Rero ngo twabivuze ko ndashaka tubananize ngaho. Naravuze nti Muncamake mu vyigwa 10 twize twarabonye neza yuko mu gisano rya kera bigishe bigira 14 no Yesu yavuze gira 10 ahantu habiri gusa. Matayo no muri Luka 200 gusa. Naho nyine nako kare abafarisayo ko batanga igira 10 vy'imboga n'amakondima n'ibindi bitandukanye. Hanyuma tubaneza yuko Yesu yarakiri muri Ancienne Alliance munsi y'amategeko atarashira isano rishasha ry'amaraso n'umubiri wiwe. Hanyuma amaze gufakazuka ahantu tubona hamwe bavuga kubyegira 10 barekerekana menge na Abrahamu atanze igira 10 agitangira umuhungu wiwe Lewi umuzukuru wiwe witwa Lewi kwa bazohabwa igira 10 nk'umushahara. Ariko turatubona neza ko ubwoherezi yo buhindutse iyo sacerdoce hindutse ngo n'ivyagazo bica bihinduka. Ubuherezi bwacu turi mu bwa Kristo bw'ibihe bidashira no buherezi butandukanye na biriya bihe by'abarewe bivuga yuko ibigiye ko byari bimeze byarahindutse ntidukira mu systeme ya kiriya gihe amategeko. Rero nashaka no munsi twige turabe nibaza ko ibyekeye bya 10 abahurikiranye cyane mwaratahuye neza yuko ntitukiri munsi y'ubuja bw'amategeko yibigira 10. Abantu babakanga ngo musibigi ngo mutanze bya 10 ngo muzopfa ngo banya n'abanye bazogwara ngo muzokera ngo mutunga ni manipulation no kudatahura ijambo ry'Imana. Turabanye ijambo ry'Imana rivuga abagifise ibibazo musubire mu nyigisho zose no banaragize ko ari 10 mugende imwe muyiramo bifatira umwanya musuzume Bibiliya muzosanga atanamwe Nouveau Testament tegeka abakristo gutangira 10. Hanyuma no munsi nashaka tangu ikindi gice cinyigisho zacu kuvyerekeye amashikano. Nagize ibibazo abantu benshi bagiye baranyandikira mumbaza ibibazo nashaka kwishura ikibazo nabajijwe kuvyerekeye amashikanwa y'umushuzo canke premise. Abandi benshi mashengera kunda kuvuga ngo umushahara wa mbere dufate canke ya business ya mbere canke benefice ya mbere. Ugize umushahara wa mbere baguhemba uronse akazi hama baguhemba umushahara. Amashengero menshi mvuga canca na yonzi nko muri mu Burundi no mu bumwe no Afrika nagiyemo bakwigisha neza yuko umushahara wa mbere utegereza kuba uwa pastor canke wishengera. Ariko siko Bibiliya yigisha ngo tuza kubibona. Tuza gusanga umushuzo ari kindi kintu premise canke first fruits mu Congereza ni kindi kintu. Mbega abakristo barahamagara gutanga canke barategekwa gutanga umushahara wabo wa mbere canke benefice ya business yabo ya mbere. Ico ni kibazo kumbe tuza kwibaza. Teka turabe Bibiliya ivuga kuvyekeye umushuzo dore misano rya kera. Hana konda kuvuga ngo abantu ngo twigisha byerekeye ubuntu bw'Imana cyane cyangwa ubwami bw'Imana ngo nitwemera Ancien Testament tuvuga ngo sivyo kuko ntushaka gutaha Nouveau Testament udatawe Ancien Testament. Rero ndayikoresha cyane kugira ntaho risano rishasha. Kavuga ngo muri Proverbe 3 verset 9 à 10 imigani 3:9 n'10 haba ngo ubahishe woraho ibintu byawe bo n'umushuzo w'ibyeze byawe byose niho ibigaga byawe bizokuzura byongerekane kandi n'amato yawe
azosesekara imitobe. Aha turabona cyane kuvyerekeye wanditse kino gitabo mu migani handitse abantu batandukanye mo Salomo n'abandi Lemuel n'abandi batandukanye, ariko aravuga kuvyerekeye kubahishoraho umushuzo w'ibintu vyabo wa mbere. Mbega umushuzo wari iki? Reka tugende mu gitabo c'Abalewi 23. Abalewi 23 umurongo w'icenda gusha ku 11. Reka turabe havuga ngo uhoraho abarira Mose. Abalewi 23 icenda gusha 11. Levitique 23 verset 9 à 11. Havuga ngo uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli uti nimwashika mu gihugu nzobaha mukimbura ivyimburo vyaho muze mwame mushira umuherezi umukama wo kuvyimburwa byanyu vy'umushuzo. Umukama ni nka portion bikenya vy'umushuzo, nawe awuzungurize imbere yanje kugira ngo babere ishikanwa ryemerwa ku munsi ukurikira isabato. Ari wo munsi mujungujeko muze mushikanire n'isuguru y'intama itaramara umwaka kw'ikimazi cyo kosa. Ibyo by'amasuguru tuvyihetse dushimbe ku murongo wa 15. Habango kandi muze muharure iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato, ari uwo munsi mwanzaniye ko umukama wishikanwa yo kuzunguzwa canke y'umushuzo. Habe amasabato indwi yiramvuye. Ahanya tugiye kuraba inyigisho y'umushuzo. Umushuzo misano rya kera wari umunsi mukuru waba igihe inyuma ya Pasika. Pasika ibaye nkuno munsi baca baharura iminsi 3. Iminsi 3 bagaca bazana baba mu gihe c'umwimburo kuko hari amasezo bimburamwe. Rero igihe c'umwimburo baca baharura inyuma ya Pasika. Pasika ibaye dufate nku Pasika ibaye nk'ubu twe abenshi bayigira mu kwezi kwa 4, ngani ko ari mu kwezi kwa 4. Baharura Pasika bagaca bafata inyuma y'iminsi 3 yo fete ya Pasika ibaye bagaca batanga amashikanwa y'umushuzo. Amashikanwa y'umushuzo yari ico bita les prémices mu gifaransa cyangwa first fruits mu congereza. Amashikanwa yari amashikanwa yo gushimira Imana ku mwimbu cyangwa ku mwimburo, kuri harvest, kuri récolte yabaye. Rero baca bafata amashikanwa ibintu vya mbere mu byo bimbuye. Ibintu vya mbere dufate nk'ubu umuntu afise umurima w'ibigori, yacagenda mu murima w'ibigori agafata ibigori vya mbere vyiza bisumba ibindi vyiza mu kwera, akaba agenda agakura akabikura ko mu murima. Ntibavuze ngo ufata mu mwimbo munini, bafata umukama bikenya portion ntonya bagaca bayifata bakayihereza umuherezi. Umuherezi nawe yarafise ibintu ateza gukora akayizunguriza. Hanyuma bahejeje gutanga umunsi uwo mushuzo baca baharura amasomene indwi yari minsi 49. Baca bafata iyo minsi bamaze kwiharura baca bashika ku munsi wa Pentecote. Umunsi wa Pentecote rero niho baserebra umunsi mukuru w'imwimbu muri rusange, kandi ku munsi wa Pentecote niho banatanga na cya 10 kindi navuga barya basangira abantu bose abarewe. Umushuzo rero mwumve bawuhereza abaherezi bagaca bufata bakawujana imbere y'Imana mu ihema ry'ibunaniro. Umuherezi mukuru akawuzunguriza kugira ngo Imana ngo iwemere ibagire neza ibaho umugisha, ngo amatu yabo yuzuye inzoga, imirima yabo yuzura umwimbu. Urumva wari umugenzo wa kiriya misano rya kera Imana yabahaye. Ugiye muri Deuteronome 28 verset 8 urashaka kubibona naho nyene aho Imana ibereka imigisha izoba ko nibatanga amashikano Imana yababwiye. Nkuko tuzabona mu nyigisho kumbi zokurikira tuzobona ubwoko bw'amashikano atandukanye Ancien Testament yigisha. Ntabwo nashaka no munsi duhagara kuvyerekeye umushuzo. Umushuzo nkuko tubibonye rero yari gufata portion nkenya, ibintu bikenya mu by'umuntu yimbuye akabishikanira umuherezi aba mu muryango w'Abalewi. Hama umuherezi nawe akagashana imbere y'Imana akabizunguriza, Imana ikabishima igaceza igihugu cyose. Byari itegeko ry'igihugu cyose bateza gukora, abantu bose bateza kubikora ubuvyanse yahanura amategeko sari ku byagize byavuga mbere ngano kwishwa baricwa. Rero mu ncamake iryo itegeko yo misino rya kera si itegeko rifata wori muri Kristo nkuko dushaka tubirawe muri kano kanya. None uno munsi Nouveau Testament nayo ivuga iki kuvyerekeye imishuzo? Kuko bene data muko marankurikira igihe cyose ukurigira mu ry'Imana wewe uri muri Kristo Yesu, nukubirabira amaso yose muri Kristo Yesu. Biritubwira ngo duhanga amaso Kristo. Nje tuma biritubwira muri Luka 24 Yesu niwe yavyivugiye wanashaka ngo ibyagezwe abavugishwa na Zaburi, la loi, les psaumes et les prophètes
tous parlaient de moi. Niko Yesu yavuze ngo bose bavuga about him, bavuga kuri Jesus Christ. Yesu ibyanditswe byose bijana kuri Yesu. Nje tumagiye wigishije utajana abantu kuri Yesu ngo bareke igikorwa yakoze n'ingene ibyo yabakuye ko n'ibyo abasaba gukora muri Nouveau Testament, uri kurabigisha ikinyoma. Ijambo ry'Imana ritweka neza yuko umukristo uno munsi atari munsi y'amategeko y'isezerano rya kera kujya yanditse yose mu 313. Suko biri mwemu yari aturongora mu bintu bimwe bimwe bigaragara mu isezerano rya kera, atari nkuko tubikurikiza mu buryo byanditswe, apana littéralement. Ariko araturongora kuba Imana, araturongora gusenga, araturongora kutiba, kutabesha, bigira biturongora. Muga hari imigenzo mu Israel atakituboheye ko twebwe, notama ibigira 10, notama imishuzo n'indi mashaka tuzokwiga ko nzogenda ndavuga ko bukebuke kugira ngo twuguruka amaso. Reka dusome muri Korinto ba mbere 15 turabe ngenda Yesu ariwe ari umushuzo. Uno munsi muri Nouveau Testament utuvuga uti ibyo n'umushuzo birashoboka, nibyo birariko yigisha ko Yesu il est le prémisse, niwe mushuzo wacu. 1 Corinthiens 15 verset 20 à 23 abikone ba mbere 15 23 abavuga ngo ariko noneho Kristo yaradutse mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye. Muri ayo majambo niwe yatanguriye, kuko umushuzo yari nka avance y'ivyimburwa. Yesu rero yabereye abapfuye abasinziriye, kuko umukristo ntapfa arasinziye. Yabereye umushuzo abasinziriye. Eka twumvirize, kuko nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Urupfu rwazanywe na Adamu, Yesu yazanye kuzuka mu bapfuye. Nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohinduka bazima. Ariko umuntu wese mu mwanya wiwe, Kristo niwe mushuzo, maze aba Kristo bazobonerwaho bazuke ahazozira. Kristo niwe mushuzo. Wari ubizi ko Yesu ari umushuzo? Bisigura yuko Yesu niwe yabaye ikintu ca mbere ciza cavuye mu bapfuye, caduse mu bapfuye. Rero no munsi umushuzo muri Nouveau Testament tubwira mu buryo bwa mbere ni Yesu. Niwe tubereye imfura mu bapfuye, niwe azusu bwa mbere. Nkuko ujya umuntu umwimbu wagaragazwa nuko batanze umushuzo nk'ikintu ca mbere ciza c'agaciro caje ubwa mbere, cagaragaye ubwa mbere ko cyane nk'umwembe wahiye ubwa mbere ugashuka ugakomera hejuru, barawukurako haba ari ibindi kiri mitonye. Rero Yesu yatubereye umushuzo. Yesu waruzi ko ari umushuzo, niwe yabaye imfura mu bapfuye. Niko bitubwira, yabaye imfura, yatubereye imfura mu bapfuye, yatubereye umushuzo. Rero no munsi ntitukibohewe ku mushuzo w'ivyimburwa, w'imishahara, w'amahera, kuko Yesu yabaze guduhindukira byose. Ni byose muri byose, ni Alpha na Omega, ni byose yaduhindukiye umushuzo. Reka turabe ikindi naco kitwereka neza ingene abakristo na twebwe turi muri Yesu Kristo. Wanashaka kamere kuri Mpwemu Yera, ndaheza kuri wewe uri muri Kristo ngenda nawe uri umushuzo. Reka turabebwira Mpwemu Yera nawe ari umushuzo. Komsa turabe ngena Bibiliya itwigisha mu ijambo ryayo. Abaroma 8, Home 8, Abaroma 8 kuva ku murongo wa 20. Ndiko ndagerageza kugira ngo mvuge amajambo make. Abaroma 8 kuva ku murongo wa 20 gushika 23. Harabango kuko ivyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi si byo byabyigombeye, ariko byagizwe niyageze ko biganzwa bityo, kugira ngo vyizigire yuko navyo bizocungurwa, ngo ntibibe ibija byo kubora, bizohabwa kwidegembye gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Tubona ko ivyaremwe byose navyo birarindiye gucungurwa, bendira agakiza niyo twaba glorifié, kuko abantu bigisha no musi ko tutagize icyaha mu mubiri, ibyo sivyo ko tagicumura, abantu bavyigisha abantu bagicumura, byo sivyo biritubwiye ko tuzokwambika ubwiza. Nitwacungurwa n'ivyaremwe byose navyo bizocungurwa. Nje tuba muri millennium tubana n'ibikoko, Yesu ntiyagaruka kuganza ku isi myaka 1000, tubana n'ibikoko nabizoba bitagipfa bitakibora. Ako iyo nindi projet y'Imana, mugambi w'Imana ugaragara mu gikorwa Yesu yakoze. 22 kuko tuzi yuko ivyaremwe byose binihira hamwe bikamurira mu kigwa hamwe kugeza no 23 ni umurongo ukomeye. Kandi sico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa Mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Urumva mwene David, nati abafise umushuzo nuko avons les prémices de l'esprit. Muri make dufise nk'imponjo ya Mpwemu. Nous avons les prémices de l'esprit. We have the first fruits of the spirit. Mpwemu w'Imana aba muri wewe. Mpwemu y'Imana muri wewe
iyindi version biga igifaransa bavuga nous avons les arts de l'esprit. Dufise ni nk'imonje ya mwemu. Twaramuhawe mwemu nk'ikidodo nka hypothèque itwemeza neza yuko Imana yatuguze turabayo dufise ubuzima budashira muri twebwe turindiye gucungurwa atuzobana n'Imana mu butatu mu buryo buboneka. Unamuze dufise byose tubibonaho mu gitutu ariko tuzoyibonesha ukuri. Rero mwemu yera batubwiye ngo nous avons les prémices. Dufise ibyiza vya mbere vyamweme muri twebwe. Nje tumuna musi twashasuragoringa turanigana mu mubiri, tunigana kugororoka no kuba Imana no kwezwa no kugendera mu kwezi n'ibitandukanye. Kwa dufise mwemu muri twebwe aho twashafise ikibazo c'umubiri na kamemere yacu. Ariko hazogera igihe umubiri wacu ucungwa nko tubwiye ngo niko gucungurwa kw'imibiri yacu. L'osali de nos corps. Igihe imibiri yacu izocungurwa, icaha kiba mu mubiri kitakihari, urupfu rutakihari. Aho tuzatwabaye glorifié twabaye ubwiza bwa Kristo. Ico gihe tuzotubaye muri plenitude, tuzotubaye mu musesekara ubuzima bw'Imana rero. Aza tubana n'Imana imbona nkubone. Rero nabo dufise mwe mu Imana nk'umushuzo muri twebwe. Nk'ivya mbere byiza mu byo tubikiwe by'imbere. Rero tubona Yesu ko ari wo mushuzo w'abapfuye. Niwe premise, niwe tanguriye. Ica kabiri mwe mu yana umushuzo. Ica gatatu aje ngandangirizeko Yakobo igice ca mbere umurongo wa 18. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 18 eka dusome. Haravuga ngo muri Yakobo 1:18 havuga ngo nuko yabigabiye ubwayo yatubyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'umushuzo w'ibiremwa byayo. Haleluya. Nkuko Imana yabishatse, nkuko yabyumviriye mu mutima wayo yatubyarishije ijambo ry'ukuri. Waruzi ko wavyawe n'ijambo ry'Imana, waruzi ko Yesu ari we jambo, ari we logos, ari we yakubyaye. Iryo jambo wumvise ryarakubyaye bice mu kwizera Yesu, kuko ijambo rivuga kuri Yesu. Wakiriye Kristo wabaye nk'umushuzo w'ivyaremwe byayo. Muri make mu vyiza Imana yaremye wewe uri muri Kristo uratandukanye navyo. Nuko Imana yaraduselectionne nawe turi muri Kristo. Yaraducaguye mu bari mu isi benshi iragutoranya. Ubu n'ubuntu bw'Imana mwene data. Iraguhamagara, iragutora, iragucagura, hamigushira uruhande. Je tuma kwezwa bisiga ngo netre mise à part, to be set apart. Kugira ngo Imana igukoreshe, washize ku ruhande rw'Imana igukoreshe. Mwene data, utabona neza yuko wowe uri umushuzo bwawe. None tubaye umushuzo n'amafaranga yacu acaho umushuzo. Oyaye. Ahubwo twagiye gutahura neza yuko no munsi ko atakiri munsi y'amategeko y'isezerano rya kera ntutukebewe muri bya bintu bya kera ntutukebewe muri ya systeme legaliste de l'ancienne alliance. Ahubwo no munsi turongwa na mpemu yera. Uyibuke ngo twize Yesu n'umushuzo yatubereye umushuzo, yatubereye umuntu wa mbere mwiza yavuye mu bapfuye. Kugira ngo natwe tuzo tube umwimbu w'Imana duhinduka umushuzo nko biri twigishije. Nawe uri umushuzo niko biri kwigisha. Ica gatatu twabonye ko mpemu yera twamuhawe umushuzo muri twebwe. Atukemeza ko uzavamo ite hypothèque. Twabaye nka first deposit. Ninka ngugi Imana acha kugura imodoka agatanga avance. Imana atanze avance ku buzima bwawe. Yaguha mpemu yera kugira ngo mpemu yera guhindukira umushuzo. Wemeza ko by'ukuri wahezagiwe. Ufise umugisha. Nje Imana amaze kuduhezagira imigisha yose n'umwijuru muri Kristo Yesu. Waramaze guhezagirwa. None abantu bigisha ngo umushahara wa mbere uteza kubutanga ngo umushuzo. Nuko bigisha ibyo muri Ancient Testament bitapira ku muntu ari muri Kristo Yesu. Bamwe bikwana umutima mwiza mugabo ko gutamenya ijambo ry'Imana kumbure abandi ko manipulation. Mwene data uri kurankurikira. Igihe cyose mwe maze kurongora gora ikintu uzugikora unezerewe. Ariko ntuzubikore kuri baguteye ubwoba, kuri baguhamuye. Nza abantu benshi bagiye baratanga imishahara yabo bakareka kuri amaruwaye, bakareka kuri amahera y'abana amashure, bakareka gufasha abagore babo bakeneye ibibazo canke abagore bagafata imishahara bakayonona batabajabo bakanye. Wasanga umukene bari kumwe umuhandi bamufasha mwishengero muraza abantu baba mubona mukarabatwe ngo bambaye nabi, ngo bazambaye impuzu zitabutse, ngo basa nabi, ngo barakenye n'ibindi bitandukanye. No, aho gufasha umuntu ari hafi yawe ugaca ukora kwikunda. Ndakanda babwira inyigisho zimwe zigisha no munsi zitera abantu kwikunda, zikubwira yuko ni wakora ibi wocuronka. Umva ni kwegeranya, ni systeme y'isi, ni systeme monde yigisha abantu gukunda ibintu no kwegeranya ibintu byinshi. Ni manipulation. Ugasaba dukina kamari na rona
mu bintu by'Imana epotana hamwe bibiri twigisha gukina kamari. Imana duhamagara gutangana urukundo, Imana duhamagara kwita igikorwa c'Imana. Iwa c'Imana niki nivuga butumwa, nuko abantu bakizwa tugashikira ivuga butumwa, nuko dufasha abagowe, abantu bakeneye imfuvyi n'abapfakazi. Iwa c'Imana niki nuko dufasha abantu bari kwari ijambo ry'Imana tuzovyigishako. Iwa c'Imana niki nuko ufasha uwo muntu mubana, nuko witaho umuryango wawe, abo mubana mu nzu ubanza abafasha, kuko ari ikibazo umuntu mu biharuro ngo none ndabigenza gute ngo umushahara wambe ugasanga umuntu yaremerewe. Ariko exception ni imwe, hari igihe mwe mu Imana kugobera gukora ikintu abwa ati uwo mushahara nk'ishimo utange, ukumva mwe mu Imana yabikoze yakubwiye mu mutima mwe nda icyo ushaka kwinyigisha zo gufasha ni ukugurukira mwe mu yera, ni kuba sensible à la voix des saints, kuba kwidegembya, kuruhuka mwidegembya, utakubuza gufasha, utakubuza gutanga, utakubuza gushigikira ibikorwa by'Imana bitandukanye, ushingire ntako bifasha abantu. Mwene data wugurukire mwe mu Imana akurongowe, ntutege ubwoba, ntwemeye manipulation. Ibi ndabibwiye cyane cyane mwebwe mwigisha mu ry'Imana, mugende mwigisha abantu mwizera Imana, mwizigira Imana, kuko nasanze gutahura ibi bintu birakuduza mu kwizera, ugatahura ko Imana ari yitaye ubuzima bwawe, atari abantu mu ishengero bakubeshejeho, atari rya 10 bibeshejeho ishengero. Nuko benshi barabambwira ngo ivuga butumwa ngo gibaho gutatabigira 10 ngo atamashikano, ivuga butumwa ntitunzwe n'ibigira 10, ivuga butumwa ihagaze kuri mwe mu yera, kuko abantu baravuga ubutumwa bwiza atabigira 10 bafise, atamishara bafise, murabazana baduga ruguru, marabumana abantu baje amabara kuvuga ubutumwa bisaba umuhamagaro, ibisigaye mwe mu Imana arabikongera. Yesu yavuze mitwara ku bwami bwiwe no kugoroka kwiwe, ibisigaye navyo muzovyongerwa, kandi twaramaze guhabwa ubwami bwiwe tuburimo, ubwo akwiye twaraguhawe duhamagara kugenderamo, ibisigaye byose ni bonus, ni inyongera. Rero abantu babashwaho n'ivyo bintu ne baca bagerageza kumanipira abantu, kora amwe badashaka no gukora ngo umukozi w'Imana ngo numurewe ngo bamuzanire ngo abeshweho ngo n'amishikana n'ibigira 10, abantu mukamanipire ukuri bakumva ntibashaka no kukwakira. Bene data mugende murabe Bibiliya, wabonye ko Yesu ari we mushuzo, nkwe mu yana umushuzo twahawe, nawe wahindutse umushuzo, kuko Yesu kwari ni kuri ngaha mwisi. Rero mugende muruhuke, abantu mwigisha ubuntu bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, muvuga ko mwigisha grace, ni ukuri bene data, grace cyangwa ubwami bw'Imana ucigisha ibigira 10 n'imishuzo, nuko ukiboheye abantu mu mategeko, nturabashikana mu idegembyo, kandi kumba nawe ntukuraba mu idegembyo. Freedom y'ukuri no kuvuga ukuri kose, no kuvuga ijambo ry'Imana, no kwizigera Kristo, no kwita mu mazi, ukita ukarekura ubuzima bwawe ukabusuka muri Yesu, ahakurongora, ahakujana, ahaguhezagira, ahakukora ibyo ashaka, kandi Imana irakugura imiryango irayugurura. Paul yavuze ijambo rikomeye ngo yize kuba mu bukene no mu butunzi. So urumva akujana mu byashatse uko ashatse, muruhukire muri Kristo. Muri make ishikara ry'umushuzo nterikibamo no Protestant, ko umushuzo ni Yesu, imwe mu yera, ni wewe wakijijwe avuze bwa kabiri. Amahera imwe mu yera kurongwe kuyatangura yatanga, mugabo iyo shikama y'umushuzo nikibaho, hana baca bahindura bakahita amazango n'imazi by'amashimwe, bakabira byamberise bigire byiza, ntibagagare ko ari munsi y'amategeko, bari bagendera mu kuri kija mu gimasha mu buntu bw'Imana, mugabo entre guillemets bagashaha amategeko bakayahindura izina gusa. Ibyo byose ni manipulation. Mugendere mu kuri ubuntu bw'Imana bane namwe. Ndarangije inyigisho, ndasenga ngo bafashe ibugura amaso, mugendere mu kuri. Sinabatumye kuja kugumukana abarongozi bane cyangwa mubabwiye ngo twaramenye ukuri mu camo batukoya, ahubwo mugendere mu kuri mwigisha abandi. Izi video muzikure kuri page, muzishe ma groupe muri WhatsApp n'andi ma groupe murimo, muzifasha abantu bene data benshi. Nkuko nabisezanye tuzisha kuri YouTube, ubwo uzikeneye wese azisangeho. Nuko afise ikibazo mwashaka kunyandikira, ndi disponible mwanya wose, mwashaka kunyandika kuri Facebook, nzobisha ibyo nshobojwe n'Imana, ibyo ntazi mwe mu Imana nawe azwandanya bigisha ko je ndumuntu. No kubuntu bw'Imana bare namwe murakoze, mugire ijoro ryiza ko ari mu ijoro, mugire umurango mwiza ko ari ku murango, mwarahezagiwe. Amen. Kandi ndabakunda cyane.